n'abatubari butumwa nawe utabizirugwa n'abahagaze imbere yacu. I Galatiya Pawulo abwira ubutumwa abantu burimo kirazira, arenganye haza urundi rungano ati baba beshe bimeze kunuku ashavuye muri mpembe ati ndatangaye cyane ko muri kumuragirana mureka vuba yarahamagaye mugakurikira ubundi butumwa bunyuranye n'ubwo mwumvise. Atavuga ijambo riteye ubwoba mpemu yantumye Rome, aravuga ngo nayo umumarayika avuye mu ijuru, nayo batwebwe bavyeyi nubaha mwararushe, Imana ibafashe mu maharangiza ntimuzotubwira ubundi kuko twaramaze kumenya aho zari zishinze. Rome turabizi aho ziri, kirazira mwaratubwiye twafashe birya ntabigira. Umva gwaruka, umva ntabigira kabiri bihari ni bimwe. Yuda yarigera kwandika ati icyatumye ndabandikira numva ngobeko kubibutsa ibyo kugwanira cyane ibyo kwizera bera bahakanga ishengero ni muma rumuki nukuzuka kurishima isangiye imwe y'umwami wa umva turirimbye mu mashengero nangahe, ryizera abakiza bangahe, rishima amazina angahe, risangiye ingaburo zingahe, rama ryizigira kungahe. Ibigira kabiri biriko birapfa ko twizeye ibintu bimwe, ko twabwiwe ibintu bimwe, ko ari bimwe, ko agakiza ari kamwe. Atumva nayo umumarayika avuye mu ijuru cyane twebwe yarazi ko ashobora kuvuga ibindi bukeye. Hagiye kuza urungano ruvuga ibindi. Pawulo avuga atarya umunwa na cengira ndabivuge ngo barakagirane. Umve barakagirane raba barakagirane muzobivume. Ibigira kabiri ivyo twakiye birakwiye nibiganyene ati naho yoba jewe nkaza ndababwira ibindi ndakagirane. Hariho urunganwe rugira rutse, mwabigeme rugira rutse rubabwire kwambara ipantaro atangorana, rugira rubabwire gushira kwa mahereni, rugira abagabo ati abagore babananiye murahukana, rugira pastor ati muzosubire mu bashingiro kugira kabiri nta ngorane, rugira rubabwire ruti ufi kwije imyaka 18 gusambana mwavyumvikanye nta ngorane. Birakagirana birakavumwa, turabivumye aravance, turabibari hakiri kare. Haleluya ko tukiriho birakagirane, naho nzoba ndumwe nzobivuma mu izina rya Yesu Munyanazareti. Bati niturabu bitubariye, bazobitubarira hajya nyene mu rusengero, hajya nyene hera niho bazobivugira. Turabivumye, turagizende, turabivumye. Ramayita iyo vyoza biciye hose bigaca mu kenge turabivumye, bigaca mu gisirimu turabivumye, bigaca mu mashuri turabivumye, bigaca hejuru turabivumye. Rome katika jina la Yesu nihagira ubutsa ababarira ibinyuranye n'ivyo mwagize mwakiriye birakavuga barakavumwa. Hanyuma benereka tiwatwitiranije niturabo bituhaye ntituraba nabi duhereye. Hari ivyo Nadabu yatubariye, Imana binezera Imana ati Yeremiya ndabira barya abana ingene bazi kumviriraki ati mugabi wanje batera bafororokeko batera babiheba. Yesu adufashe cyane. Hari ibintu rero abantu bariko baraziririza cyane cyane ugwaruka muri no misi. Reka mvuge bine gusa kubwo mwanya. Abantu bariko baraziririza bariko barazirura
ikintu bita gusambana. Sokuru yitwa Pawulo yarigeze kwandikira Timoteyo, aramubwira tewe Timoteyo, ukabona umuntu yihaye ivyifuzo bayi abapfuye agizena bukera arashobora guhagarara hajya karirimba ijwi kaguma ryarindi, arashobora guhagarara agakora protokole n'ibindi, arashobora guhagarara akavuga ibindi ko ndavuga muga nimba yihaye ukwifuza uyo muntu azoba apfuye agizena ahagaze. Biriko biraza kuko amatelefone yaraje si ibintu nta mwete muremure ubona bikorokeramwe ivy'abambaye ubusa abariko bakora ivyaha vy'ubusambanyi, hama rero abajene bagaca bakaraba bigaca bimuborera, bimaze kumuborera rero ari umusore aca atangura kuyagisha ukudasanzwe umukobwa baririmbana canke bicarana ku ntebe. Wa mukobwa yasanga ameze uko kera binjiranyemwo, haje ikintu bita kopi, haje ikintu bita iki aho gatwabatumye kwiga turi kumwe mugabo umwigisha mugihe nk'ico nawe yo kwigisha ibimeze gute umuntu yaborewe, umuntu sihari muri korari wa muhungu akabona wa mukobwa ataraza, aha twese kuri stade nimba mubona turi ngaha, nimba nyamukobwa atarimo aha twese nta numwe yaje kuri we nuko nyene bimeze. Ubwenge bukagenda umuntu agapfa gizeni, umuntu agapfa ahagaze. Ntibigarukira ngaho kubera ko ivyifuzo bimurembeje, akabazitinira ko icyaha nyezina kimwe ashobora gutwara inda, kimwe ashobora kukwandura umugera, nzisambanya agaca yisambanya. Rero nuko nyene ati ivyo nta ngorane, baziririje gusambana mugabo ngira kwisambanya. Ninde yaguhenze? Urazosoma wa muhungu nihuri abahungu batanyitaba nihuri ko muhora ndavuga ko muhora mwishura cyane mureke ndavuga mugabo kandi ndabatahura umuti yajurura. Nabajije umuganga nti mbeho imiti myinshi irasosa canke irarwa kiretse y'abana mugiye abakuze myinshi irakizera. Hanyuma urazosoma mu gice cy'itanguriro 38 ku murongo w'icenda uzora bibyugira kandi ngira ndababwira iki ngira ndababwire ukabona umutama arakubariye ati kikirazira ukagikora bikurikirana n'umupfumo. Nico gituma Paulo yavuze ati barakagirana barakavumwa. Turafise abakristo benshi bariko banazirura ibintu baririmba n'umupfumo, bari mu bikorwa bafise umupfumo. Nta mwene data yaratwiyaje umuriro wamwe wopfaho abantu bari ku mupfumo, sukuzima gusa abantu bariko barabirura bari kwiki umupfumo. Uyu muntu yitwa Onani akora ibidakorwa, Bibiri ivuga ngo urazovyisomera ngo uhora haragirana aramwica. Onani yarapfuye azize kugira bijya abasore bamaze imisi bagira byo kwisambanya, arapfa kubera hari ku mupfumo. Ivyo ntibigarukira ngaho, yihatse wenyene kwisambanya hakurikira ubusambanyi nyezina. Ubwo busambanyi rero maze gukurikira kera gukorora inda bica bibaho. Nico gituma muri ubwo bushakoshi muzobona mwibaza ngo harimo papiye mushware n'ibindi, harimo n'ibindi n'abakobwa bagendana byo kudasama muri no misi. Hemu yera yabintumye ndabivuge nigirewe n'indirimbo ivuga uko. Uwo yavuze ngo tuvuga tugenda nk'imvura y'umupakane gihava gihereke. Umviriza ndabwira abantu bariko barazirura ivyo Sokuru yagize yaziririje muri ku mupfumo, ejo no gupfa muzopfa rapa mw'izina rya Yesu. Mani dutabare cyane. Hari ibindi bintu rero ugwaruka rwa muri no minsi cyane cyane abigeme reka n'abagore barimwo bariko barazirura Sokuru yatuziririje. Turi kumwe baratwigishije kwambara neza mugaho tugeze rero ngo bigezweho. Ubona umugore avyaye 3, 4, 5 yahora ageza nga ubu zitera ziduga ino, ukibaza umwe niwe yavuze ngo amajipo yarakuze batera kura, ukibaza uti ibi bintu nibiki. Wahura n'umuririmbyi yaririmbye kuwa Mungu bukeye kuwa mbere ku kazi uti ibiga nibiki. Mwicarana mu modoka ngo ariko aranyonga imodoka zikaduga hano, ibi bintu vyovyo nibiki.